tuvuga inkuru duhabwa n'abenegihugu kandi tuje ngaha kuhakorera tubirondera twariko turakorera ku Ruvubu hanyuma abaza kuturamutsa misi yose bakatubwira ati naho muri ngaha ibashitsi muri Giheta turazi ibindi binogo kiraturungika abakomiseri n'abakadre baza kuharaba hanyuma turafurura kabiri gatatu bakweretse aha ntucatora mugabo usubiyemo kabiri ukahatora hari n'ubwo uwa mbere yakweretse hacaza wa kabiri ati oya ni ngaha je ndahibuka nari niyegeje mu ishamba nari njyanye musi yivuka benshi bahatweretse baturuka hajya hakurya muri Mutobo ya Mutumba abandi baturuka ngaha ni bamwe tuvuga yuko bafite imyaka 12 13 14 babibonye ari abana binyegeje kandi ibyo bintu ubonye ufite imyaka 12 n'itatu n'ine kenshi na kenshi nuvyibagira kuko imashini zaza kwimba bazibona binyegeje mu bitoke abandi babana bari hejuru ku biti binyegeje hanyuma barakurikirana ibinogo rero bine twazi dukorera ko biri ngaho kimwe caraheze icya kabiri caraheze icya gatatu caraheze icya kane novuga ko caheze hasigaye gutora utugufa duto kugira ndabasigurira ikinogo kirekire no kuvuga iki no kuvuga yuko ikinogo twise nimero imwe gifise profondeur 2,50 m na diamètre ya 6 m fosse commune numero 1 ikinogo ca kabiri gifise diamètre ya 7 m profondeur ya 2,5 m aha rero kw'ibinogo na kabiri yari shamba hajya haruguru niho hari amazu ya irazi yavutse apre mu majambo make niko twabisigura ariko kubera turi mashitsi ngaha muri Giheta tubabwire ko hajya hakurya kujya Mutumba ubona hitwa Mutobo tumaze gutora y'ibinogo bingahe bibiri kandi ivyo binogo biri munsi y'inzu zubatswe n'abenegihugu baguze parcelle batazi ko ivyo ari byo kuko mu 2022 aho tubona hajya hakurya ryari shamba nkuko ngaha ryari shamba aho ni Mutobo ni muri Giheta twamatuka tugiye Mutobo yegeraye na Gishora ku mucamo epfo uja igenda na Ngozi aha mucamo hari umutumba witwa Muremera agacindira inyabo y'ubu umanuka uje Ngozi mu bafu muri Mavumbati twatoyemo turiko turakorera ngaha ibinogo bitatu murima w'imyumbati naho nyene n'abenegihugu ibi rero nibigaragaza ibyasishikaje abarundi nibigaragaza umutima w'ubunyamaswa w'abarundi bamwe n'abandi aho ibi ari byo byadushikanye ku njyane zikidukurikirana nicyo gituma uyu mugwi severe uriho kugira ngo abarundi bamenye ibyabaye mu gihugu cyacu Burundi mbere bamenye n'ingene ivyo vyabaye bitosubira kuba icyo twise ikizira mu Burundi ibi rero abarundi amakungu abibona nuko twebwe uno munsi turi mu ntwaro twagize imana turonka kurobora igihugu kino gihe twebwe twosezerana n'akahise kabi kasinzikaje abarundi tugahindura ingendo ku buryo haba icyo twise cercle de l'inacceptable ni ukuvuga ibintu bitazosubira kuba mu mateka y'abarundi no mu Burundi nibi dushaka kwiyameza tugasaba rero ko uyu mugwi bikorana ubwitonzi nk'uko babigira kugira ngo ukuri ariko kuja habona uyu mugwi severe tugasaba abarundi bose bazi ukuri ku vyabaye bazi ibinogo nk'ibi twe twaravyumva nk'umugani mugabo urumva mu byo twize
turiko turaronka ivyemezo bindi vyiyongera ku byo twize nk'uko Mutama aje kubidushikiriza. ni ukuvuga yuko twebwe twifuza yuko mu Burundi haba ikizira. Ibi bizotuma abarundi tukubita agatima mpembero kugira ngo tugire indahiro ntarengwa, aho abarundi batazosubira gusinzikarizwa ubuzima bwabo, kandi nivyo turimwo, kandi turizeye neza yuko uyu mugwi uzorangiza abarundi bamaze kubona ukuri, kandi abarundi bagiye kurekuriranira burundu atabuzosubira kugira ingere ku yindi. Nibaza yuko ni kwa ciza cyane gose. Imana ibahezagire kandi mugikore kuryo nyene ku buryo ukuri kuja habona, kuko twifuza ko ukuri kuja habona, kuko ari abigishije ibinyoma, hariho abavuze ibinyoma, mugabo ibi c'est une réalité, ukuri kwigaragaza, ukuri kwivugira, hanyuma uko kuri konyene ariko kuba kwivugira gusumba amajambo menshi. Murakoze.